sawa mumeze neza none ko mwicaye kwizo meza mugomba mugire nte mugomba murye mwe murakunda kurya none mbere yo kurya mubigenza gute murasenga mwe murazi gusenga reka ndebe ko ari ibyo umwe rero nahaguruke asenge ndebe ko ari ibyo nyinshi ni wabizi n'abandi barabizi ariko nyinshi rero nasenge twumve ingene asengeye ibyo kurya au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et que aime, charge, obéisse. Bénis pas, bénis ma, bénis les enfants et le maître. Amen. Oya ne mumbwire ibyo bintu mwabyigiye mwari mubizigiye mwari muri mu ngo iwanyu muhira mbe yitwa gahungu ingo garuka nyinshi ingo agarara hajya nyinshi usenze mu gifaransa wabyigiye he ni ukuvuga wabyize hariya wongera ubyiga no ngaha ariko urumva ntuciga hari wiga ngaha gusa okay none n'abandi bose barabizi ngaha uyu muzofatire muzo murigisha abandi kugira nabo babimenye siko none sawa rero karenda bareke mufungure Bon appétit. Bon appétit. Bavuga merci. Mwaba ni sawa? Ndabona muraryohewe akanyama mumpe ko none nanje urakoze bandaya mufunga gusa nawe kuko mwaryohewe muri disa murahakunda murakunda kandi cyane muza mwiga mwize mugaca muheje mugaca mufungura ninde ahora mu wa mbere ngaha wene wabaye wa mbere umuntu mwabaye wa mbere mwese ndaza kuraba bilete zanyu uwa mbere ninde ahora mu wa mbere ngaha mu ishuri ndabaza mwarimu we muko mwabaye wa mbere mwese muri babiri bakunze musaba mudukurikirana no munsi turamutse tuca ngaha mu kigo citaho usanga abana bafise umunezero udasanzwe bariko barafungura bari bahejeje ivyigwa vyabo n'amasaha ya saa sita rero aho bariko barafungura usanga bafise akanyamuneza aje tubwateka tubanze tuyage nabo ko dusanzwe bafise akanyamuneza aha rero bariko barafungura iyo bahejeje ivyigwa
iyo bahejeje ku ishuri kwiga baca bafata ifunguro yego nk'uko mubibona, nuko mu gatondo baba bafunguye ubuyi bagaca baja mu ishuri. Bavuye mu ishuri igihe cy'isaha 6:30 baca baja gufungura ya saa sita navyo imbere yuko bataha. Nuko biba bimeze ngaha muri Disara n'akanyamuneza. Abana aho bamwe bagenda batubwira ati nukuri turishimiye ahantu muri kino kigo tubaye, urebye mu mihana iwacu ingene twari tubayeho, ingene twafungurirwa, ingene abandi bana badufata, ariko urebye ngaha bose bafatana neza, abana bose barayaga ni nk'abavandimwe kuko bose babona ko yuko basangiye ubumuga. Bamwe barafasha bagenzi babo gufungura abo bidashoboka ko bashobora kwitamika, bagenzi babo barabafasha. Nukuri ugeze ngaha urabona ko ari abana bafitaniye urukundo rwose. Tubabwira ko yuko abariko basanzwe bakurikirana televiziyo yacu mubandanya mugendera iki kigo Disara kugira ngo haboneke ibyo kwama bifasha aba bana, kandi hariho n'abandi bana benshi bamwe bifuza kuza muri kino kigo Disara, ariko Disara ntiraronka ubushobozi bukwiriye kugira ngo ishobore kwakira abana bo mu Ruhengeri rwose, ariko biri mu migambi